ngo ndakinda mama gusa ngo umuntu aravuga ngo kandi ubaraga ngo ndakinda mama none bayi wowe Atayindero nukuru nisha ngo umuntu wese ariko aragwara amaso yimbwa yabajya abantu bakunda gutukana ngo uri imbwa none rajewe ako kantu kimbwa none mira wowe utukana imbwa oya nica sica nisha papa wahora gutuka ko uyimbwa papa wahora gutukana ibintu vyimbwa iryo kosa sinarikora none yes abakunzi b'inyishu media abakunzi b'inyishu kuri bose reka ndababwira ati murameze neza cyane muraho murameze bon ni kurundi ruhande microphone ya kabiri turi kumwe ngaha aye no mu actrice meilleure actrice umukinyi mwiza umwana mwiza turi kumwe ni kibondo mukanya rero je sinzi ngira se wese nzagiye amutaye rero ngira mukanya agombaze kugira ngo dushobore kugira nte kuganira ni mayeri kiramvu rero mbanze ndabahe mwe kumwe rero ngaha n'uyu mwigeme wacu hewe ni sawa meze neza urameze neza ramutse abakunzi b'Inyishu media ndakomeye Zento mukini wa filime video dore witwa nde Miriam Queen vabyire rero urumuki jewe senga neza usenga neza kumengo ntukanura neza kumengo urambona cyangwa uragwaye amaso oya uriga mu wakanga gira abakunzi b'Inyishu media aho wiga mu wa mbere maternelle canke mu oya mbe kwishuri we urabitora mwiki gice giheze wavuye wakanga jewe avuye wa mbere aho ntuheshe wavuye wa mbere papa yaciye akugurira iki papa yaciye akugurira iki uvuye wa mbere jewe ntabwo yamarori kimusoze cyane yakuguriye amarori hama ayo marori bisha bigenda gute nta kindi yakuguriye ubu kwishuri urabitora bahebiyake nawe araje karibu bahe none karibu wazagiza umwana igara ibibazo tubaza umwana kuko na YouTube eshaka kuguhaya oya jewe ntaboneka kwanza ingenda gushire mu boneke bega cha kume mwamwisho yibiki bamubye ko kutagwaye amaso yimbwa abawe arayagwaye oya je nta maso yimbwa ngwaye kira kuri amaruru rabi ngina cawe amarori jewe je nta maso yimbwa bakunzi je nta maso yimbwa ngwaye bakunzi b'Inyishu media mahere ari umunsi yaje kudutukagura hanuka jewe agatuka basami ba mede bande nabande ngo turagwaye amaso yimbwa rero ubu yashikiriwe je narakize vraiment ndiko biraza nawe sindakira neza mugabo biko biraza none niyo sura yawe Miriam nibona ko ndiko ndakira niwamaye umuti wewe waramaye umuti w'amaso yimbwa Miriam niwe warigeze umwana ni ngorana we warigeze kugwara amaso yimbwa eko gashe bigenda gute That's manza uyo muti mu maso ivyo vyimbwa we babikuye ayo maso yimbwa we ega niwe yazanye muhira kaje kavuye kwishuri kagoye amaso ngona kabwa yagoye amaso rero ariko nabonye bandika ati ngo umuntu wese ariko aragwara amaso yimbwa yabajya abantu bakunda gutukana ngo uri imbwa none rajewe ako kantu kimbwa none mira wowe utukana imbwa oya nica sica nisha papa wahora gutuka ko uri imbwa papa wahora gutukana ibintu vyimbwa
iryo kosa sinarikora none okay bakoze abanyeshu media nani Mael wamubajije ibintu byinshi bigoye kuko ni umwana muto mubaza ibintu byinshi ashobora ati biga papa arajya cyane papa aragufungurira neza byose arashaka kwemera oya ndabizi ndamubaza papa aragukubita arankubita ugasanga rero ari amadroit de l'enfant ngaha uvuze ko nkubita umwana ngana uyu nkanuko baca bamfata kandi kumukubita ni bisanzwe mugabo umwana uramukubita n'uwiwawe ugahanwa n'amategeko none wa mubabaje ba wamusinzi kate nayo kumurya kanuma kamwe mugaje umwana wanje ndamukunda none mimi sindagukunda none no okay sawa yavuze ko ari umukinyi wa mareresi nashise nuve ati ngo ruko amubaza ati ngo nibe hakora ibiki uyu ni umunyeshuri yego arafise impano guse gukina film mugana ntaraja mu bintu byinshi cyane ngo twamushira mu mwuga nawe ntubizane minzigo je nta bintu byinshi namuwagije n'ukuri oya okay baza rero duga kwijambo wamushize ngaho imbere ya kamera kugira umubazagize ibiki oya twariko turiganira gusa yakarambira ivyo kwishuri ibindi navyo nagomba ndamubaze nabihevye wacu biheba okay mubaze ico wahevye rero kimbaze je nka papa wiwe ndashaka cyane ndamwishurira urabona abana bose bari nyuma yiwe aguma bamwikirana umengo na magi abana mukundande minimi cyangwa mukunda ibiharage nabo mugabo mwese mwagwaye amaso yimbwa abana bagwaye amaso yimbwa namavampa yake uyu munsi rero gusa rero aya maso yimbwa ni hatari uko umunsi bikorwa ntiriko byagenda neza sinzi ko ari kubera aya maso namaso nka mimi nka nono wanje ho yaba nk'impumyi yego umengo afise uburete mu maso bazi uburete bw'aburete badandaza mu mabusheri ni ukujya nyene rero nimwe mubona rero amaso yabaye ikibazo mu gisagara cya Bujumbura mu Burundi no mu Rwanda no muri Kongo birahari byo muri Tanzania sindamenya vuga ngo muri East Africa ho ibintu by'amaso biriko birataka rero abarundi numva nibo bagwaye cyane ibintu by'amaso kuko umurundi ni gake umusi wohera atavuze ijambo ry'imbwa abantu bakunda kugimbwa mu kanwa nibo bantu bagwanye ayo maso none famba no bavuga ati je ndimbwa avuga ngo nagasugo umugabo wiyimbwa arongoye izindi imbwa mu gisagara rero aremvye we n'amatwi yagwaye famba haguma duma kurusa yo kuba rero abarundi rero gucusanga majorite yiwacu kenshi benshi muri twebwe ngo sizo kari blague nico kimwe ngero uvuga ati ari umuntu na musi je wohera atajambo uva ari jambo musi nohera nta numvise iryo jambo rivugwa ngo ari imbwa iyimbwa si cyane ngo ndakenda mama gusa ngo umuntu aravuga ngo nakagari ubara ngo ndakenda mama none bayi ngo yawe watayindero n'ukuru benshi arabavuga kenshi iryo mvugo rihari rero sindamenya none rero niyo mpamvu bavuze ati rero atangwe igitutsi kivuga gute imbwa yakagenda nani bizuza mu nyuma ije n'imvugo kenshi rero saba ko twikosora ari ibintu bimwe utuka umuntu gakakugarukako je kuva no munsi je gutukana imbwa nace ndabiheba bivanye n'ukuntu umavuga ati gutuka umuntu imbwa kandi je ndabivuga gutuka umuntu gusa muri black yego ngo wambwawe none amaso y'imbwa ugaca usanga aragufasha nawe yaragufasha ni hatari nakandi kantu nabonye kamemesi kandi zikati ngo nimbugo y'amaso y'imbwa fata ukuboko kwawe hejuru ushire hejuru ukundi kuboko ushire ku mutima ucuvuga ati jewe ndimbwa urumva akona kandi kamemesi nabonye ariko gusa ico no humuriza abantu nuko iyi ngwara irakira akandi kantu kanteye ubwoba kuko je undavye mu maso sanga uriko ariko arakira yego ariko yo cyane ubwoba ko ndazi kuva kera ibi vyimbwa amaso yimbwa arabana bose ngine bakanwa nimugire tura bakana ubwo rero mu bintu by'amaso yimbwa naraja mu bintu by'ibikorwa byanje nuko gusa naciye ahantu numva ati abantu ngo nuwijajare ngo ugwaye amaso yimbwa aragaruka kize nacivuga ati bwa bundi rero nabaze kuvuga kwigira nk'umwagiteri kumbe rero
ninafyitiriza gatoya cyangwa arakandi kabiri ukandi kabiri ubwo ugira kabiri eba ni mu vampire ariko wewe wari wavuze bwa mbere nani bise bavuga abantu yuko wavuze yuko ngo bakurotse ugifatwa nayo maso cyo nibisanzwe uburozi burabaho kandi sinohariya ko ataburozi bubaho mugabo bakubantu nyene batizera Imana agenda umuntu yizera Imana cyane ibyo byamare bagiye wapi sivyo wanje ndake aya maso yimbwa none kandi ntacaguratunze umwana tugende jera cyo ahantu mbona bakecuru araho ariko bararira amaso urumva amaso miri dufata uno munsi rero wa Kenya film urwa kina film yitwa gute kwanza Vyamaho wakinye nkande wakinye amarora ameze gute wahanu yika abandi kwishure bigenda gute niga neza urabitora nigihobwira abafana bawe abantu bagukurikirana abantu nyene tukinana Jewe kwisi urandabitora okay kuvuga rero ibi by'amafilme bizotuma usamara cyane munanike madame wawe yagufata gute iyo abonye filme yawe neza arabingira arakubwira ko arabona amafilme yawe kivuga cyo mwishura gute ndamwishyura yego ngo yego ndakaze okay rero wakoze INYISHU media abantu bariko dukurikirana abana bato twashimye kushira muri filme zacu amafilme yacu mu guteza impano zabo kuko ndazi ko aha mu Burundi haramaze guca abana benshi ikibazo rero sizi ko ari jalousie cyangwa ibiki ugaca usanga umwana muto nk'uyu bagiye kumukorerako ariko je namushize mu vuga ati kuko ivy'Imana biba bigumye nkibuye sinotinya kugaragaza impano y'umwana wanje ngo kubera ni nyuyu n'uyu mugabo gusa ico gihari jewe cyonzi cyambere dushimana imbere kandi mu Burundi ubase ari abantu basenga cyane ikuva rero mu rwego rwo dukurikirana dushigikira impano z'abana bacu watoto ubu musamara none uri kajya kana nyine karwa mwafyura amaso amaso yimbwa ntabako kana mugo mugashiye ku muti okay nuko okay babiyake jewe numva ndushe sinzi ko twoseze abakozi b'INYISHU media gusa Vyamaho bimeze gute Vyamaho ni bien kandi urabona ko turi kuri tere turi kuri tere naho ibigeragezo je so bazova bagutwenga kusoye iki gice bazova bavuga kusoye filime y'amazombi kuko nta numwe atagwaye amaso ngira avuyemo Miriam yakize oya by'amaso bizohera kandi n'ama periode kuko ndibaza nazilidahera reka dusezera abakunzi b'INYISHU media Miriam usezera abakunzi b'INYISHU media nanje rero kubasimira kandi sogaruka kandi ndabashimiye cyane uyu kwini wacu arabashimiye cyane ariko ubishoboye kumutera intege abikore abyishaka ko umwana sumwe umwana w'igihugu iyo ariko arakora ibintu byiza uyu Miriam Queen ako kakwene niwe yakishiriye ko nakonze abona kumviza ubu nako yishiriye iwe nyene ati ngo genda mu Queen rero ubishoboye vraiment kumutera intege umwana muto ushoboye gufata video ziwe kuzishikana kure je nifuza n'umukuru w'igihugu azo kwicyabona filme uyu mwana arimo acanga abategetsi kanaka bati bwa ndi mu Burundi urafise impano kuko abana bato nk'aba batuma ikintu kigera kure na cyane cyane nk'ama y'amafilme filme ndundi no muri filme ndundi
bagumye bayikurikirana cyane nuko bagenda bamenya ati bwa undi mu Burundi haratekanye hari umutekano ukwiye kuko yabara akajagari gahari mu gihugu uyu mwana muto sinaye kumushira muri filme naye kugira ama procedure yo kumukura mu gihugu nkamutwara hande bati sinifuza ko umwana wanje azahura n'ibibazo jereka mpambane ariko rero kuba umwana muto ndamushira muri filme ni ikintu gihambaye kubona yuko iki ni kimenyetso cyo kwerekana yuko mu Burundi ari umutekano ari amahoro urumva naho ibintu byose bitagenda neza muga amahoro arahari kuko na muntu umwana muto afise imyaka 5 yoja ku kamera agakina filme kandi ashonje yagize ikiniki rero nuko abavyeyi aho muri mwese aho muri hose mugerageze dutera intege aba bana bato kandi byo bavyiza murakoze cyane murakoze nabo